ico gihe rero dutahimuhira turi mu nama bantuka hanyuma papa agirisha avuga gaca nyirukana hanze akugara umuryango buca mu gitondo ngenda muri studio nari natanze iyo programme yo muri studio ntazi yuko nzoba ndiko ndaca muri ivyo bihe rero murumva kuko wansezerani kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo Bwana uaminifu wako kwangu wapita fahamu pia utu wangu siku kwa siku na uona unavyotimiza ahadi zako kwangu. Neno lako hakika ni sawa sawa na kile ulichosema nami. Wewe si mwanadamu usahau, wala ubadili ulilosema. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV, kuri micro ni Ihowize Cedric. Uyu munsi nongeye gutegwa iteka n'umwe mu worship leader amaze kuja imbere y'ibicaniro byinshi mu ma concert menshi mu bikone byinshi bitandukanye. Niwe tugiye kubana muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Reka natevye ndamuramutse. Ndabaramukije mwese. Murakomeye. Ego. Shaka kwidondora ku batakuzi. Nitwa Dorothée Wendo, nkaba ndi umuririmbyi mpimbaza-Mana. Benshi bakunda kuvuga yuko ndi worship leader. Ego nkaba nubatse. Okay. Yeah. Dorothée Wendo burya n'umurundi. Iryo zina rirakunda gucanga abantu benshi. Reka mvuge ko papa wanje n'umukongole, mama n'umurwandaise. Navukiye muri Congo. Sigaye ko d'origine je suis congolaise, mugabo kandi ko nabaye mu Burundi imyaka myinshi nkabise n'umugabo w'umurundi. C'est-à-dire que je suis burundaise. Ego abantu benshi barakunda kukubona mu bikone bitandukanye. Ariko turifuza kumenya byagutse. Dorothée Wendo ninde? Je navukiye muri Congo. Chatuzino ndi umwana muto mfite 5 mois. Nkwira mu Nyakabiga. Hama mu muryango turabana batandatu. Ndi umwana wa gatatu. Umukobwa wa kabiri. Ego. Okay. Dorothée Wendo yakirijwe ryari? Nakirijwe muri 2000. J'avais ico gihe même c'est 13 ans. Yari muri 2010. Ego. 2009, 2010 gutyo. Ndibuka n'umunsi ntazopfa nibagiye mu buzima bw'iwanje. Kubera n'umunsi mwiza wa mbere wabayeho ku buzima bw'iwanje. Yego yari un certain jeudi. Twari mu misa ya kilt. Isanzwe imwe yo hagati mu ndwi. Hama bene datareka ndababwira umuntu agomba aje kwakira umwami Yesu. Uwo munsi ndibaza arabavyiyumvamo. Je navuye muhira. De l'entretien nakuriye mu muryango ukijijwe. Famille yanje irakijijwe. Nkwira muri Sunday school, bantwara kuri église. Wanashaka nico gihe nari muri chorale. Mugo sinari bwakira umwami Yesu. Hama uwo munsi jeudi mvu muhira numva nkeneye kugira ikindi kintu n'umwami Yesu. Numva umenga shaka kumenya gose, numva umenga ariho communion kanaka nkeneye. Hari ivyo narashikako, nari nkeneye kubishikako. Uwo munsi rero ndagenda sijewe sinibuka n'ubutumwa bavuze. Mbwa sije nabonye bagize appel de salut. Baca barahamagara baja kwihana. Mu byumve ko nagiye ndi jenyene. Nari umwana muto, numva umwana wa 13 ans. Umenga nta kintu kimwe nari ngiye gukora, abantu bose baranjije. Bavuga ati none nk'aka kana. Tellement que naimsi sura y'abana bato, nari muto cyane. Mbwa ndagenda ndakira umwami Yesu uwo munsi. Ndaryoherwa. Kintu cambe nabanje kuronka muri je y'amahoro y'Imana. Numva amahoro menshi, numva ndaryohewe. Igitangaza rero menje kwakira umwami Yesu ari ukuntu badutwara ku ruhande. Bagaca batubwira ati muze tubabaze ibibazo. Cyangwa ngo mwe mwakijijwe iki ko wakiriye umwami Yesu we nicaye wahevye. Ndabura ko à l'âge de 13 ans be washinga ati mvuge gutukana na mvuge kugwana. Numva ndabuzi.
then numva umenga haraje inyishu muri je ndabishura ati oya je naje kugira communion n'umwami Yesu, je naje kugira urusabane, naje kwakira umwami, naje kugira iryo sezerano n'umwami Yesu, nico conyene canzanye. Caronga ati okay, ndi enregistra candataha. Mama nshitsi muhira ikintu ca mbere yambajije, mbe wowe urasara? Ndamubwira kubera ngo akana gato kangana ngo urazi ibyo wagiye gukora honyene. Ndamubwira je nagiye kwakira umwami Yesu. Ngo kuri iyo myaka yawe? Ndamubwira yego. None wavyumvise ngo numvise nshaka kwakira umwami Yesu. Nta kibazo ngo uje wiga umubatizo. Nuko vyagenze. Sinumva ngo ndakeneye kumenya avant kuja kwakira umwami Yesu. Ndorati yarameze gute muhira? Nukuri. Ngo wumve ko umutima ucuza. Oya gusa byarabatangaje kubera yuko babona ndi umwana muto. Sino nari nsanzwe ndi umwana ameze nk'abandi bose. Gukina nk'abandi, ubuguruguru nk'abandi. Mugabo kandi ari umwana asanzwe akunda gusenga. Yeah. Hama kurimba bica biza gute navyo? Natangiye kurimba kuva ndi muri Sunday school. Ego. Ndi umwana muto muri chorale ya Sunday school, uko nakura nja muri chorale yitwa Maserafi bivanye n'imyaka umuntu aba afise. Uca wimuka agenda mu yindi chorale, hama après kandi nakuze kandi gato incanjare muri team ya Praise and Worship. Ico gihe twari muri Eglise Fekabu Nyakabiga. Ego. Je ndamaze kubona ahantu henshi mu bikona bitandukanye. Muri ntibesha worship concert, cyane kenshi mu inganji hose burimwo. Ndamaze no kukubona muri Truth Revealed Church kwa Prophet Evra. Ego. Uraheze ukabyakira gute mu gihe ubone ko watumirwa mu bikwane nk'ibyo bikuba bikomakomeye? Je nta byinshi sindavyumvira ko cane, mugabo yo ndavyumviriye ko mbona ubuntu bw'Imana. Ndatahura neza ko ari Imana iba yangiriye ubuntu ikampa iyo opportunité yo kumuserva. Kure ko jewe guserva Imana ndavyita yuko ari privilege. Rero iyo Imana yangiriye ako karyo, yangiriye iyo privilege, muranumva yuko ari ubuntu mba nagiriwe. Ego, hama nkaca nahura yuko habaho n'igihe c'umuntu. Igihe rero iyo gifatanye n'ubuntu niwo muca mubona umuntu menga baguma mushira ahantu hose, menga guma hamagagwa ahantu hose, mugabo n'ubuntu bw'Imana uba ufatanye n'igihe ciwe. Yeah. Kandi ugira aho nyene ku ndirimbo kuko wansezeranye. Sinzi ko mvuze titre neza. Ego. Ego. Indirimbo wanditse ni indirimbo ukunda kurimba kenshi, abantu benshi bagafashwa muri mu worship urakora kenshi. Indirimbo wanditse mu bimeze gute? Indirimbo kuko wasezeranye ingene nayanditse nari mfite imyaka 13 14 sindavyibuka neza. Nyene après nyene kwakira umwami Yesu ngo buzima nari mvuye mu masengesho, twari twagize amasengesho ya chorale. Ntashe numva ijwi, numva umuntu umenga ari umuntu ariko arandirimbira mu matwi. Ko nyene tangura ari couple ya mbere, ndabisi mwami, aguma aririmba na refrain kuko undi umwanya nkumva umenga ni je ndiko ndaririmba mu mutima. Nari mwibarabara n'igitero ca kabiri naho inshuti zo nyanka, umva uko nyene ndavuga ati yo ya ibintu bishobora kwitwara uko nyene. Ndafata telefone candi enregistre, namisaga telefone gatoyi ka Tecno, sinzopa ndakibage n'umuntu yakamaye ndacamyibuka. Niwe mugabo mfise uno munsi, niwe yampaye iyo kado. Candi enregistre, hama meje ko enregistre nca ndayibika. Shitsi muhira ngoma ndayisubiramwo ndayiririmba. Mama wanje yumvise ndayiririmbye, ndanga mama hari indirimbo nahawe, nambwa ndirimbira. Ndayimuririmbiye ngeze kuri naho inshuti zo nyanka. Mama wanje acambwira ati ziba iyo ndirimbo ntibaho, inshuti zawe zokwanga gute, abo ukunda bakaguheba gute, umva urabona twe tuzokwirukana tuzoguheba. Ndabwira ntabyo nzi mama, nanje nayironse ko nyene ngo ya iyo ndirimbo ntibaho. Ndayiheba gusa ko yagumye muri jewe. Haje umugenzi muhira arambaza ati urafise indirimbo wanditse? Nkagati ndazifise nyinshi mugabo hari imwe nkunda, naca ndayimurimbira. Nkagati iyo ndirimbo nibaho dodo ya vraiment menga nifise sens. Ndayihoza. Hama après yaje kumenyekana gute iyo ndirimbo, aho rero ndanayisohora. Twari turi muri team yitwa Reveal Jesus y'abakobwa.
baca batubwira ngo umwe wese azokora indirimbo yiwe. Ndababwira ndafise nyinshi ngira ubwoba bwo kubabwira ijya kuko wasezeranye. Barambwira ati tubwire zose ufise uziririmbe hama turahitamo. Then ndaziririmba zose kuko wasezeranye ndaririmba. Baca ati dushaka iyo nyene. No munsi wa mbere nayikoze kuri stage yari muri CLM ico gihe. Barafasha ka extrait gato y'abantu benshi barahezagirwa. Ako ka extrait gato niko kazungurutse nsanga indirimbo kuko wasezeranye abantu basigaye bayiririmba itaranasohoka. Hama après X temps haciye igihe gitoyi shangira rero fight muhira novuga intambara zuko abavyeyi banje batemeye kongira mariage. Baravyanse sinzi impamvu mugabo kandi je numvira ko ari imyaka mugabo ntiyari imyaka. Wari ukiri muto? Nari 24 nari nakuze kamene. Warugeze. Nari ngeze mugabo rero barafightinze umugabo wanje nibaza ngo ubwoko mugabo ndabaza papa arambwira ati oyaha nitumushaka. Kubera iki umugabo wanje siwe papa yari yiteze ko nkorana nawe ubukwe. Kubera iki financièrement ko atarahagaze kuri niveau papa yashaka. Umugabo ico gihe rero dutahimuhira turi mu nama bantuka hanyuma papa agirisha avuga gaca nyirukana hanze akugara umuryango buca mu gitondo ngenda muri studio. Nari natanze iyo programme yo muri studio ntazi yuko nzoba ndiko ndaca muri ivyo bihe. Rero murumva rero kugenda muri studio naraye ndatukwa bankubita umva uco wumva uburemere. Nagenda muri studio ndiko ndarira mvuga ati Mana none vyavure ibi bintu kumbe wabimbwiye bizoba ubuzima bw'iwanje. Umva kumbe yari profession y'ubuzima bw'iwanje. Kumbe ni sezerano wari kurambwira yuko uzobona nanje gushika kwiherezo. Rero nuko byagenze nayisohoye muri ico gihe ndi mu gihe c'umubabaro vra. Ugeze muri studio byagenze gute? Muri studio Dari byoroshe kuririmba urashwana mu ijoro? Narumva uburemere budasanzwe. Narumva uburemere budasanzwe ndibuka yuko iyo ndirimbo twayikoze 3 fois. Narayikoze ubwa mbere irahera. Aramixa umuproducteur wanje ico gihe yitwa Kiki. Arayiproduza irahera. Ndamubwira ati oya tuyisubiremo. Turayisubiramwo na guitare acoustique irahera. Ndangira oya tuyisubiremo. Mu rero turayisubiramwo kandi icirasohoka rero kuko wasezeranye nko mwayumvise. Yatwe twumva. Yego. Kubgawe kuko wasezeranye bivuze iki ku buzima bwawe? Kuko wasezeranye ivuga ikintu kinini nya cyane nisezerano Imana yampaye kandi itazokigera rihera. Ico gihe cyose arambwiye ko izobana nanje gushika kwiherezo sinari ndabizi. Kumbe by'ukuri izobana nanje yabanye nanje n'ubu ndacabona ibana nanje. Umva iryo nisezerano jewe nahawe ku Mana. Ego. Ndifuza ugire message utanze. Kujya uritanga uri kwaririmba abantu barahezagiwe. Uyitange ukoresheje donc atakuririmba donc message nyene y'umuntu wawe urabyumva. Ubwira umuntu ashaka kuba ari mu bihe bimeze nkuko peut-être tamerewe neza arahura n'amasrago kanaka. Umudufashe gatoya. Reka ndemeshe canke mbwira umuntu wese ari mu bihe bitoroshe mu bihe nk'ivyo je nari ndimwo. Umuntu wese aragira challenges ziwe. Mugareka ndamubwire yuko Imana iri kumwe nawe. Nureke kugira ubwoba uhanga amaso Imana. Hari ico yavuganye nawe, hari ico yagusezeraniye, hari ico yakubwiye. Shikama ushira amanga ugumane cakindi nyene yakubwiye. Nukuri Imana ivuze yuko uri kumwe n'umuntu ntiba yibesheye. Niri powerless kuri niveau yaho yobesha ngo hama ntibikore. Ariko ndeka ndakubwira wa God is so powerful. Ngo naho woca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ntazokwigira kureka azokwama ari kumwe nawe. Naho woca mu mazi uvyumve amazi ngo ntazokurengera. Naho woca mu muriro imbeya zawe ntizishobora kuguturira. Urazi impamvu uzoba uri kumwe n'Imana. Rero hanga amaso Imana yawe kandi uyizere uyizigire nta kabuza uzobivamwo atana kimwe wabaye atagikomere na kimwe wagize atatrace nimwe wagize. Uzokwiyumvira vya bintu waciyemo bimere just like a story ariko we enjoying ubuzima Imana izobiri kuraguha. Amen. Abenshi
umpse tuvuga kuko wasezeranye ntibazi ngo Petit ashobora kuba ari muri karabika ikiganiro atamenye dufashe gato turirimbire kuko wansezeraniye kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo dufashe igitero cya kabiri uzobukoze n'icyo nkunda cyane naho inshuti zo nyanka abo nkunda bakampeba ico nzi ni kimwe Yesu we urankunda mbe nimba uri mu ruhande rwanje ninde yongwanya ndazi mwami kuri kumwe nanje amen amen en fait turakunda kubona kenshi mu ma president worship muza imbere yacu aba worship mushobora kuza mukaririmba ariko hari ibintu biba avant ko muzajya imbere tukabona twebwe turifuza kumenya imyiteguro imeze gute imbere y'uko umuntu donc abantu baje mu gikorane canke baje gusenga babona imyiteguro imeze gute préparation reka mvuge préparation ku gatwe kiwanje kenshi ibyo tuhuriza ko kenshi bari repetition turagira ama repetition y'ivyo bintu tugomba tuje gukora imbere mugabo kandi ariyo yindi préparation iba personnelle reka mvuge nibwo hari usabane umuntu agirana n'Imana yiwe ibintu tuza gutanga hajya imbere ni ibintu Imana iba yaduhaye canke tuba twavuganye nayo hama ikaguha kure yuko ndakunda kuvugira iki kintu Imana niwe boss niwe chef rero umushefu wawe ugenda gukora ivyo yakubwiye ukore ntukora ivyo wewe wishakiye rero kugira ngo tumenye ubugombe bwayo hari ahantu duhurira iyo niyo préparation mvuga je murankora hajya hano ibwina ushaka kumenya ibiri bwina mu mutima wiwe kubikwega kuvuga ati Imana this time urakene ko nkora iki urakene ko ntanga iki urakene ko mvuga iki urakene ko ni comporta gute urakene ko nashika imbere y'abantu je nkora iki ico nico je murankora niyo préparation yiwanje hamubwo nabwo bukaba ari ubuzima bwacu bwa misi yose ntitubikora ngo kubera yuko hari invitation babaduhaye ariko kandi ibisanzwe ari ubuzima bwacu bwa misi yose kumenya ubugombe bw'Imana nico Imana ibishaka kubwo ubuzima bwawe nico Imana ishaka kubwa ministère yawe nico Imana ishaka kubwo ubwoko bwayo mbega hari igihe tugenda imbere tumenyere ko indirimbo za worship par exemple ari indirimbo zo kuvuga Imana shigwa hejuru urera ngaho kibagira yuko the worship exactly ni gukora ubugombe bw'Imana uwo munsi ugasanga Imana ingohe message akubwira ati genda uhumurize abantu ugasanga ushitse imbere y'abantu utangiye kurimba ntaco nzoba kumbe wowe nyine ukavuga ati Lord no munsi ndikundirimba ntaco nzoba yes ubwo n'ubugombe bw'Imana Imana irakeneye ko hari umuntu umwe hajya ahumurizwa Imana irakeneye ko hari umuntu umwe hajya ataho ubuzima bwiwe bwahindutse ugasanga uriko urabwira umuntu ati ntaco nzoba kumbe ati this is my message agataha ubuzima bwiwe bwahindutse complètement ntasubiye kugira ubwoba ukundi mu buzima bwiwe ko ngufise n'amahoro agatura ati kure ko mfise Imana n'amahoro peu importe ivyo ndiko ndacamwo n'amahoro rero aba worship leader tumenye cyane gose kumenya ibiri bwina mu Mana ibiri bwina mu mutima w'Imana tubikwege hama bari byo tugenda gutanga dukore ubugombe bw'Imana yes ego nigiki uba witeze iyo ugeze imbere y'abaje abantu kubwaho ni umutima wawe uba witeze iki jewe igihe cyose iyo ngiye gupartage ibyo Imana iba yampaye mba niteze yuko babyakira kuko mba nzi neza yuko atari iby'iwanje n'ibyo Imana iba yatanze je gusa mba ndi igikoresho cayo bishaka gucishamwo mba niteze yuko abantu babyakira abantu bakira abantu babohoka ico nico kintu mba niteze mu bisanzwe mba nshaka yuko jewe nja hasi gose Imana ikagaragara kugira ngo ikore igikorwa ca uri umwe amaze kuja imbere mu bikorane bitandukanye ko natangwe ndabivuga ariko ndifuza ugira akajambo ubwiye umwe
cyangwa uwundi ashobora kuba nawe afise iryo yereko yifuza gushika donc kugira nk'aho mugeze canke hanaharenge nakahe kajambo bamutekerera? Kajambo no mutekerera no mubwira agenda amenye ibiri bwino mu mutima w'Imana. Ego narondere cyane inyonga z'Imana, amenye ahahamire, amenye kugomba gushaka ubugombe bw'Imana kubwo ubuzima bwiwe. Nareke kwihutira gushaka kumenyekana, kweko wewe umenyekanye ntaco bimaze. Ariko kandi Imana ikeneye iki? Hariho umuntu ashobora kuba atariko araca ku ma réseaux sociaux ariko kandi bamuzi. Je niko vyagenze. Je sinaca ku ma réseaux sociaux. Mugabo nisanga ndi kuri ya fiche nganga none ibintu bigenda gute? En fait kuba utazwi ku ma réseaux sociaux ariko kandi Imana ikuzi, Imana nizotuma n'abantu bose bakumenya. Kweko ico gikorwa yashize muri wewe ntibizokunda ko gisohoka wowe utagiye. Oya, bizosaba yuko wewe nyene usohoka. Erega Imana ni mwemu, rero ikorera mu bantu bafise umubiri. Imana kugira ngo yimenyekanisha, genda urondere cyane ubugombe bwayo nici ishaka kubw'ubuzima bw'iwawe, hama yo nyene izogusohora hanze. Iyo menye inzomenya ingene izobigenza. Rero ikintu notekerera umuntu yihutire cyane kumenya ubugombe bw'Imana, igihe cayo kugira ngo wowe ukoremo, igihe ishaka yuko uzokorerako, nico nomubwira. Kuva kera namye nsenga Imana izo mu mugabo akijijwe, kandi twasenga no muri eglise imwe. Ego. En fait ndakwaje gango nomve eske uri muri situation imeze uko we nawe byaba bimeze gute? Nawe nyene byari bimworoheye. Nivyari bimworoheye mugabo twarasenga. Twarasenga kugira ngo Imana iducire inzira, twarasenze kugira ngo Imana igire icikoze. Nivyari byoroshe mugabo kubera yuko hari ikintu Imana yari yaratubwiye. Yari yaratubwiye ati ntibizokoroha. Ariko kandi ndi kumwe namwe. Gacha twibaza rero ngo biraza kugenda neza aho nyene, biraza gukoreka uwo munsi nyene. Mugabo ntibigenda uko nyene. Ariko kandi ikintu twagumanye ni rya jambo Imana tugira ati ndi kumwe namwe. Ntibizokoroha mugabo ndi kumwe namwe. Byukuri nivyoroshe mugabo Imana yaratweretse kuri kumwe natwe. Mu nyuma bica bigenda neza. Nakahe kamaro? En fait wavuze ko wasengeye bashaka umuhungu akijijwe. Nakahe kamaro kugira umuhungu akijijwe? Oh my Lord. Bashareka mvuge le potentiel canke akamaro ko kugira umuhungu akijijwe. Nuko akwereka voie iri exact, akwereka inzira yo kudahusha mu buzima bw'iwawe. Inzira nziza nayo akwereka, aguma akwereka inzira y'umusaraba. Aguma akwereka kubaha Imana. Ivyo turimwo aguma akwereka ikintu cambere dukeneye. Turakeneye the glory of God muri ibi bintu turimwo. Turakeneye yuko Imana yihishura muri ubu buzima turimwo. Rero ntapfa kugutwara nkuko we ashatse, ahubwo nawe nyene yihutira kumenya ati mbega Mana uri kuvuga iki kuri ibi bintu, kuri iyi situation, mbega Mana ushaka iki? Akagenda akaganira n'Imana agacaza akambwira ati je Imana yambwiye kuno. Imana irakeneye ko dukora ibi. Okay shari, ubu rero reka dusenge. Imana isure kandi ivuge. Bene data twaravugishije Imana. Mana ikatubwira tugati Mana we are not satisfied. Subira kandi utubwire rimwe. Ako niko kamaro ko kugira umuhungu akijijwe, kugira umuhungu mukundana akijijwe, canke kugira umugabo akijijwe. Arakwereka inzira y'ukuri. Iyo nayo ni inzira ya Kristo. Ego. Aho nyene rero impanuro kugwaruka. Donc peut-être bientôt ashobora kubaka canke bafise imigambi ufatiye kuri wewe. Reka ndababwire, wihutire cyane usengere umugabo wawe. Usengere umugabo uzovuga Imana iguha umugabo akijijwe. Kubera yuko uri kumwe n'umuhungu adakijijwe, reka ngira ugaruka rutarubaka. Uri kumwe n'umuhungu adakijijwe, c'est trop difficile kuri wewe kuzoshika aho wewe ukeneye gushika. Kubera iki? Ni gake, reka ndababwire, kugendana n'ikiziga. Umuntu atarakira umwami Yesu ntazwi. Nikiziga nuko novuga uwo yarapfuye. Umuntu asura kandi kubaho igihe yakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Ico gihe niwe yaba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Rero biragoye jewe ndiko ndabaho nkaca ngendana n'ikiziga. Ndiko ndagenda n'umuntu Imana itazi. Ntimuzi kure yuko ntarandikwa. Bisigura iki? Wowe urakijijwe mugabo uri kuragenda n'umuntu adakijijwe, mbega muhuza gute ivyiyumviro? Muganira gute?
ko wowe uzana ivyumviro ushaka kuzana icyumviro kivuye ku Mana warakeneye kukwereka ingene isi iri kwiragenda kukwereka aho ivyisi ingene bigezweho mugabo uri kurashaka kwerekana ijambo ry'Imana reka ndakavuze nakabuza uzoba influence nawe rero niyo mpamvu nakubwira ma chère canke mon cher uri kuragenda n'umuntu adakijijwe take your time musengera ahinduke adahindutse nawe rekana nawe hama wihutire cane gusenga Imana guhe umuntu avuye kuri we umuntu akijijwe kandi Imana izoguha umuntu adakijijwe kure ko Imana irazi yuko aho muri ko muraja ni kure ntushobora gushika kure utari kumwe n'umuntu agufasha ukuboko umuntu agushigikiye rondera umuntu akijijwe yubaha Imana kugira ngo nawe ushobore gushika kure yego murakoze cyane kaduheze ku ndirimbo Nashuhudia cyiyumviro cavuye vyagenze gute Nashuhudia icyumviro cavuye ku Mana nyene je indirimbo nyene ndazihabwa ziraza uko nyene swati ndi mu masengesho nkumva couple nkumva refrain ego il est vrai yuko bagenda kuzikora muri studio mugabo mba namaze kuronka message jewe ari genda zironka mu ndoto nkararanda rota ndiko ndaririmba nkaca mvyuka nyene nk'ienregistra rero iyo Nashuhudia ingene yaje nari nicaye numva Imana iratanguye kumpa message kunyibutsa ivyo naciyemwo entre Nashuhudia gisigurike ndashinga inaye ego numva ndatanguye kwikira ibintu byose naciyemwo ubuzima naciye ingene Imana yagira abana nanje igendera nyibutsa ubwizigirwa bwayo kubw'ubuzima bwiwanje indirimbo ikiraza nangura kurimba Bwana uaminifu wako kwangu wapita fahamu pia utu wangu siku kwa siku naziona unavyotimiza ahadi zako ingene ushitsa amasezerano yako kubuzima bwanje na refiraza Nashuhudia wema wako ego nuko nyene nayironse ego Dorothée Wendo ego mu myaka iri imbere yibona he cyane cyane mu bikorwa c'Imana ndavuga muri praise and worship wibona he aha abantu benshi bakunda kumbaza icyo kibazo jewe reka mvuge gutya nta comparaison nuvuga ati ndakeneye kwibona nka naka ndakeneye kwibona nshitse kuri iyi niveau kuko niveau zose mora nibona ko zirantera ubwoba mora nibona ndi kure basha sinzi ingene no bisigura mora nibona ndi kure cyane kuri niveau yaho menga je nyine birantera ubwoba ngacavuga Imana uri sûr hano kweli eske nzohashika mugabo kandi nibutse ko Imana ariyo yambwiye ati nije natanguje igikorwa kandi nije nzogisozera bica bima guhumurizwa umutima ariko kandi ndiko nibona kure cane yego turangize uturimba Nashuhudia turajeje Bwana uaminifu wako kwangu wapita fahamu pia utu wangu siku kwa siku na uona unavyotimiza ahadi zako kwangu neno lako hakika ni sawa sawa na kile ulichosema nami wewe si mwanadamu usahau wala ubadili ulilosema Nashuhudia wema wako Nashuhudia upendo wako Nashuhudia fadhili zako uwezo wako neema yako tugushimire cyane murakoze cyane murakoze kuduha umwanya ego ndabashimiye cyane abakunzi ba Africa Gospel TV kuri micro yari Ihuze Cedric umutumire Dorothée Wendo tubashimiye cyane tuse mu kiganiro nk'iki mwarahezagiwe cyane